Anita nuwo ani vipi umeze neza none nubutinya kamera uyamira imbere kwawe nubandikira amascript muratuvumbuye ntimwatumenyesheje baranditse bavuze ngo wandika amascript aba bose urabandikira mufatikanije na Rashid nikihe kintu nabi imbere ni sawa umeze neza TikTok ndakubaza kwita wishe navyo kuri guri yumvira aba hariya nikihe kintu kijya ibintu byose ariko iyo kiriya amazi kica gipfa ane kararashe iyo ugiye muri douche nikihe kimba umuteba ko cyane yongiye muri douche turavukana babiri ndakubaza gitandukanye na nico nabaje ko nabonye kumubwira abandi turavukana babiri iyo umwe atashe ubundi acagenda ariko turakundana impaka twese dutaye ariko umwe atashe ubundi acagenda kirazira ko dutahira rimwe ibande babuje ni sawa umeze neza okay ikibazo niki ndakwishura TikTok ndakubaza uca wishura hamze kurigwa uriyumvira nyamata kwaje 3 fois 3 égale 9 8 divisé par 2 égale 4 twagiye imbere y'imbati hari imbati n'inyuma y'imbati hari imbati dufise imbati zingahe Yes, bonjour, bonsoir mesdames et messieurs de Buja Faifa. Mon people looking for the answer and no question. Manoti promoter, maître de cérémonie, manoti promotato, maître de cérémonie. Tuzo kwigani inoti. Azofunga bene de camera ndikombona ivyo mudashura kubona ivyo mudashura kubona ni Tijos cameraman yagarutse kandi abahereza amasanamu meza cyane. Sasa no munsi muri ukikigani nigeze gukora na Burundi New Talent nkabakubita ibibazo bikanga nkakubita ibindi bikanga no munsi rero bari ngaho indana ora indana aha niho babwije ukuri basi tureke ibintu vya brag barazi ko tuza gukora gusa ntibazi konje ubunyene reka ngende mfite tabasanga mu vyo bari mu mega bari muri repetition abasanye cameraman twagiye fungua mlango ni sawa umeze neza bro fresh umeze neza nitwa Manoti promoka abo barakwiye muta sidi bibi bro Tijos kuberekane Tijos oh fresh mumeze neza tata sawa mumeze neza bro vipi reka dutere inkuru tuyake twakirititara tuyake wese ditara ririhe dore kitara mabuja bisimnishi uburibuka ikiga mabuja ni sawa base tora tanu base uburibuka ifilm heruka gukiraho Chaimbere nka wa musi bro vipi mabura rini maburo vipi umeze neza yego Sonia ari he Sonia wa cha Jesse sawa neza kubera hari umuntu ntabona ngaho Sonia niyo data vipi wani cyambere dukora Jeni twakibutura ante nawe nitwa Raisa Mahoro okay nitwa Manoti promoter daguhenze bro vipi ebara niwo musore nyene mbona mengo uri uswaga hano muri nuze muri Burundi New Talent ninda mudomini haguruka bakubona nako winyegeze nyuma ahwa yesa uko nene babariyera ni Manoti promoter anje uvumbura nje dukora nikigana Burundi New Talent gusa bari babitse ko tuzakora none mwari mubitse ko dukora bari babitse ko dukora gusa ntibari batse konje ubunyene sivyo dusohoke hanze dukorere ahabona mwase nkubitira hanyene cameraman harabona Rashida ingo wenda wewe uyitinya kamera oya turi repetition itara Beto kwanza reba n'amascript ngaya. Amascript ndabona itara wena witiye kamera ngaha itara ha. Ni Jesse ni cyane. Siti nibiki itara engiriye ndeberaje bayonye ari inyo we kwagiye kwinyegeza bre tije sori akamwe okay ariko mumeze neza mwese sivyo mumeze neza ko muri umugwe munini nza kubabaza gute mumeze neza cyane President uri president cyangwa urinde muri Burundi New Talent bange kumaza byaye bazoka urinde muri Burundi New Talent
ndi umuntu gusa nyene none kari ufise amadokima n'ama script vraiment ya filime ni wavuze wandikana nande umukobwa wambwiye ngo mwandikirana ama script ni Anita nuhani nawe muvumbure ko muvumbure Anita wangu mirere ani vipi je ntabwo ndenta twa Fabiola Soa oya ani vipi ani gute ndi Fabiola ntabwo ndi Anita pre ubese cyangwa umuntu asa na Anita n'ukuri sinamutowe kashi sinamutowe Mahuro Anita sinamutowe so kenye wapi siwe kabisa wihenze gato berongere nkubite oya we nturi Anita wewe oya nukuri kwima nturi Anita nuwo Anita nuwo ani vipi umesene none nutinya kamera uyamira imbere kwa nuwandikira amascript muratovumbuye ntimwatumenyesheje barandetse bavuze ngo wandika amascript abo bose urabandikira mufatikanije na Rashid kondi ugashufite ubwenge bwinshi abo so nkabo kabandikira bose oya dufashwa n'Imana uherutse wari he ubuherutse nari nabayo kipe nyene sinari hafi cyane murumonge murumonge honyene nari nasubitse ntaranyinshi muri ko mwandika filime bita gute filime twandika banzu ndindira ngomba tandamutsi filime mutumandika yo Fabiola mutumandika filime yitwa vraiment ntayo nzi kabisa ndongeye kuba mbafise filime yitwa impano yanje yo kugaragaza talent umuntu afite filime yitwa impano yanje nkuko muri Burundi ni utsaye dusanzwe twadabutsa impano z'abantu batandukanye nawe wowe ubyumva je parce que nawe manotiti promoter wakuhuye iyo mpano yo muri Burundi ni utsaye je parce que yuko wararerewe muri Burundi oya ntumbeshereje ntabwo narerewe muri Burundi ni talent not ntumbeshere okay wambaye filime tudukora niyo muri ko murakora niyo muri ko murakora okay reka manze manuke rero nkuko Burundi ni talent nkawe kwanza kuri gucinyishura ndafisa kandi kabazo kandi shaka kubaza direct mite nongera mbaza uwundi cambaza Anita mwebwe abiri muraza kunyorohera kubaza Burundi ni talent ihuriye he na ntuze ya na Romedia TV ya Burundi ni talent nta ifitanye ubucuti na Media TV afite la Media TV ni television radio of media television il permet de sporter izagu sporter mu kugira publicité canke guha ibiganiro abantu batandukanye aba bari muri Burundi ni talent TV afite tkuvuga kari ibintu n'ubucuti bunze bari hamwe bakorera hamwe ariko Burundi ni talent TV abantu bitandukaniye yo kina firme ama comedy ama sketch bitandukanye ariko la Media TV yo ni promoter afite tkuvuga yuko ari yo izoza kugira gusupportinga cyane mu bintu bijanye no gupublia abakinyi yes kubaha ama interview n'ibindi okay je nk'umunyarosoko buja Flava mubizi ko mbanza kuza buri kanya bafise urusaku rugiye rutandukanye murazerije munyarosoko muri ndetse muri buja Flava mfise mu kumbere ko tukorana je ndamanza nkaraba urusaku umuntu nkayiraba hirya no hino naravye rendagira urusaku kuri Burundi ni talent ubuherutse werutse nje dukorane muruka ko twanahariye ku mafilme mwari mwarakinye ndavuga ati iso imaze iminsi 3 sote wembwira ngo ni 6 jours tuja kuri YouTube dusanga imaze 3 jours bisigura iki nkurikirana ibintu byanyu gusumbana mwebwe wenevyo twaravyemerana iki ubu rero muri kano kanyere ndiko ndakurikirana ibintu vya Facebook yanyu YouTube yanyu igihe duherukana none ko citangura kujya umuntu ndeka mvuge kanyanyira ko mvuga ndeka mvuge igihe duherukana mwamufise YouTube bifise Sabus prix d'Onefsa tuko turavyumvikana ubu naho ngiye mufise njyane nanasenka ntiri ko subscribe gusa nyimba stari ko rero plus aba ijana zirakwiye none zagiye ndindira je wambaza ngaha ndamuraba Fabiola akabazuhu zagiye subscribe cyarashitse murabizi ko vyama vyabaye none subscribe amacana 8 zagiye he baraduhakinze cano barayivye nitwamenye natwe ukuntu vyaje cano yiwanyu barayije n'indi shasha mwagiye ijya n'indi shasha gushika muri kano kanya YouTube yatwawe nani gushika muri yani ndazana urusaku ndayivuze ndazana urusaku biratwe Sidi ndazana urusaku rega niko imeze ndamuvuga imbere ya kamera banzo ndindire bose mfure meze neza meze bon cyane yego centraco niko kuvuga
Sotrako nukuvuga gisata kijambo mu vy'indimo bijanye n'ibintu vy'indimo YouTube yanyu yatwawe na kuzimana isa ntabwo ndayizi ntabwo nzi wayitwaye Maburoro komete wewe ko imyidogo ari myinshi ngo YouTube yanyu ngo Rashidi yoba niki cyo vyumva YouTube yanyu ngo Rashidi ngo yarayigurishije Ntavyonza ahubwo duhe iyo nkuru nimbo hari ico bitse. No imyitogo nayumva muri timu YouTube yanyu ko Rashidi ngo yoba yarigurishije. Ducira ko gacere ducira ko gacu tubwira ukuntu byagenze hama. Rimani cereka reka sinjye umuntu agikintu ndakivuga uko nyenda kivugira hejuru kugiye ntabikini. Ko atangwe rero kubivuga bivuge byose ubishira habona kubera wavyumviye kubishira bose ari nyuma uriye kugenda mushikiye kandi ugera nagoye no kugira bose havyuka kandi utavyutse Jesse yo nukuri kwiba sikuri reka mbere ko tugaruka kuri ibyo bya YouTube reka turabigarukako aza ngo nabihevye turabigarukako turabiga Rese ngo ya ngarutse ahantu ushaka kuramura mu mubabaro urabaye cyane muri kano kanya abakunzi ba Burundi n'internet bitegike inyuma yuko babonye ahantu bari bagize swalbe ntabwo bakigize ntabwo bakibabona ko ofisi yindi YouTube nshasha bitegikire muri kano kanya nkuko byashitse nyene twari dufise YouTube imeze neza kandi iri avance hama mu nyuma YouTube yacu barayihakinga bamaze kuyihakinga ibintu ntibyagenze bon turayibura hama duhitamo gukreya iyindi shasha cyo tubasaba abakuze ko badukurikirana nuko bo dufasha kugira subscribe kuri Burundi New Talent kuko iracyari TV shasha turiko turakora uyu mwanya ariko turiko turabandanya na firme ntiduhagarika impano zacu uko ziri muri twebwe nitwe dudishira kuri YouTube kuvuga ko ico bo twitega ko ni ibintu byinshi cyane no murabona muratuvumbuye muri mukazi twari turi mu kazi turi muri repetition ya filme twise impano yanje hariho n'iyindi buca dushirako yitwa mama wanje mama wanje burya mama wanje nta party ya mbere yasoze ni publication umva ko mama kurikirana banabikurikirana Fabio umeze neza Jenda ndashima Ibana wambaye neza cyane kwe yes imbere yuko YouTube yanyigenda nindi yaruka kuva muri Burundi New Talent Kuzi utwenga reka Fabio yivuye kandi ngoma ndabara umuntu aza kumuraba nabi gitsure Fabio imbere yuko Burundi New Talent Vraiment jamvugishije ukuri nari maze iminsi ntaboneka muri team bivanye na boyfriend ari mu bitaro no kuvuga ibintu oyibaza Rashid we waje wumva oya Rashid nabyo bis wobibaza Rashid okay YouTube tibaza Rashid turamushikira nace boss umeze neza Emeze neza. None komenga ikibazo ngomba kubanza menga kiraza kugora kwishura no kumeze neza kigomba kikora ni reka nibaza umubogare bro umeze neza Safi man. Mbere yuko YouTube igenda umuntu heruka kuva muri Burundi New Talent ninde Bo abamaze kugenda barashika nko kuri batatu hari umuntu nyene ameze nk'umupapa nyene kwanza n'umupapa nibo tuyikekwa ko iyo YouTube byahetse oya niwe tuyikekwa ko iyo YouTube Hashid Hashid imbere yuko umuntu nzembe mu kurindira ko musohora musori iyo film muri ko murandika kuko ibintu mukiri ko murandika bizotwara umwanya muremure babe baritega ko mugiye kubaha iki kuri YouTube ku munsi wa gatatu cyangwa wa kabiri tuzoshiraho film yitwa mama wanje imwe iheruka gusohoka publicity kandi twohamagara abantu bose b'abavyeyi ndetse n'abana yuko bonyaragaza kuri Burundi New Talent TV bakabira iyo film maze bakagira subscribe kuri bwa rumwe na bwa rukundo mugiye bashishike kudu supporting novuga yuko Lena Fatuma tukura ama court metrage ariko kwa dukura ama court metrage tugashira kuri YouTube hama tukagenda kuri bwa YouTube yacu arazi ko bishika mu Burundi n'ahandi birashika tu arukubwe dufite umuvuduko cyane wo gukora ama film ahela n'ama season inyuma ya mama wanje tujya dukubitaho iyindi film ayo tuko twagira repetition n'umunsi wa mbere habwo tukuva kare umunsi wa nyuma dimanche dufite shoot yo gukira ino film yitwa impano yanje ni film imeze neza izo yerekana ko ushobora kwaputinga impano yawe ikagaragara ugashika nkaho Burundi New Talent TV igeze mukora muri impano z'abarundi muri bano bose mbona ngaha nta numwe atari muri film mama wanje utarimwe n'uwo muri ngaba kugira amenye ingene nza kubabaza ibibazo yego harimo batarimwe nkabahe fate nka twagiye muri mama wanje wakinurinde wewe je nakinye nk'umuntu yakorana n'uwo mwana atitaho umuvyeyi wiwe wakinye umuntu yakorana n'umwana atitaho umuvyeyi wiwe ikintu cyakugoye gukina muri mama wanje ikaswe ntuze agasene kakugoye gukina agasene kangoye gukina
nicyangoye ofete kwikomporta igihe mbonye umuntu ko yapfuye icyo cyarananiye kwifata nyene mengo uriko ararira ofete nyene ubuzima buri live yes ntuze reka ngarukiye kuri Rashid muntu uze munani muri iyi filime muri ko mugwa musore ntuze mama wanje kumbere yaheze kugira gushutingwa sivyo ariko hano uko ndabona uko ndabona mwese musa n'abakinyi kandi muri Burundi New Talent ndazi ko mumfise ugira gutu filime kanabita etring ari hehe none Bo muri Burundi New Talent TV umuntu avuga yuko afirma bisanzwe ndahari wifata kibanza mukacukina gute oya keshi sinkunda gukina hama iyo turiko iyo hageze je nk'ikintu ntereramo mu gukina harimo abandi bantu kome nka zampana harimo abandi bantu hano ko turigisha production baca bahambera hama naje nkagenda gukina ariko wanatayaho yuko dushaka kuzana nko mu cameraman umwe ugiye dufashe kuko ibikorwa bigiye kwa byinshi muri Burundi New Talent kandi by'amafilm ya kandi kwa dufise mu director ubu ntaga gihari ariko turashima cyane ko yatwigishije duko turakurikirana igikorwa nkuko yakidushizemo kandi baze kazoshima yes reka ngaruke kandi ubu naho nze kubaza deka nta muntu numwe ntaratombereza ko micro ubu rero nshobora kubaza umuntu wese numva nifuza w'ikibazo kiza gutumberako turiko turakira filme isene umuntu mukunda umuntu akorohera gukina nawe n'ubu muri abo bari ngaha jewe bagwa isene bagatubuta kuma dukina Chekaida muri aba bose ndimo aba bose n'abanyempano ukorohera kandi umuntu aza gukorohera oya bose baranyorohera kuko turiko twigira hamwe muri benshi ngaha turaha nta muntu yovuga ngo arazi byinshi bya filime ariko twese tugenda twiga bukebuke nico gituma yovuga ngo arazi byinshi bya filime bakunzi ba Mama Note TV bakunzi ba Wana TV bakanwa kumvise hama mbere ko turangiza n'ikiganiro ndashaka nyamba harakajambo washaka kubwira abantu cyangwa wazo ntakubaje ko ndabatanze muri mu kazi ndabareke mwibandaniza akazi je nirenganire mbere ko turangiza ikiganiro akajambo washaka kubwira abakunzi ba Mama Note TV ba Wana TV ba Burundi New Talent babarirenga abakunzi bacu bariko baradukurikirana bakurikirana ibiganiro byacu bya Burundi New Talent turabasavye ko bodukurikirana cyane bagire s'abonner subscribe nyinshi kandi bagire na partage nukuri turiko turakora cyane kandi two turashiramo umwete kugira ejo ibintu byacu bizoze bisa neza kandi turabakunda gose abo harunda sifisa akajamba ashaka gushikiriza ata wewe Jay ikintu ushaka kubwira abakunzi ba Wana TV na Mama Note TV nukuri bon twaragize ikibazo ariko umuntu bavuga ngo umuntu yatakwishe akakuvuna gato gusa abaguhaye inkomezi zo gukora cyane twebwe turakora naho bijya vyashitse please turabasavye kujya nyene mahora mudushigikira mugende kuri channel yacu mwongere mugire subscribe like na share bon nukuri mushiremo nyene umwete nujya duciye intege abone basiko hari ikindi kintu abone ko abakunzi tukibafise murakoze aho shishura kugira akabazo bagende bagira subscribe kuri ntuze ya kuri Burundi New Talent mu gihe abatwaye Burundi New Talent nyene nabaza gusanga ari zibiri kuri YouTube cyaye barayihinduye izina oya iyo twahora dufise bayisendua TV ariko yishasha yitwa Burundi New Talent usanga ko publication zibiri za filme ya mama wanje hamwe kakano ni karabaheramwo yes abakunzi ba Mama Note TV abakunzi ba Wana TV muriko baravuga Mama Note agomba ari gite agomba are ikiganira doye kaga party kacu dukunda Rashid kugize ubwoba ufise ubwoba nka D1 reka ndabahereza ka party abakunzi ba Mama Note TV abakunzi ba Wana TV akunda murabizi ni kwa kudire tugatamwe tuba turi sharp kwa kuri nyene tik tak nubwo ndakubasana tiki wishura attack muriko maranyumvisa aho turi kumwe mba genetique mwishura attack sibyo babuje ni sawa umeze neza okay ikibazo niki ndakwishura tik tak ndakubaza uca wishura hanze kurigwa uriyumvira nyamata kwaje 3 fois 3 égale 9 8 divisé par 2 égale 4 twagiye imbere y'imbati hari imbati n'inyuma y'imbati hari imbati dufise imbati zingahe 3
kandi Rashidi yari yakwibiye Rashidi yari yakwibiye ni bati zibiri nzagaruka nibazo nababashije nzagaruka nibazo kugira ngo basi dukorane sivyo je siho nari ndurumva ko bandi bacha bitowe ntaco Rashidi ndagushikire na nadukurikira reka mane ubwo sitakubaze kubera wamwibuye kubera wamwibiye wenza kubaza kibazo gitandukanye ndagekere n'abagiye nikihe kintu nabimbe ni sawa umeze neza TikTok ndakubaza kwita wishana byo kuri buri yumvira yaba hariya nikihe kintu kijya ibintu byose ariko iyo kiriya amazi kica gipfa ziba twagiye nikihe kintu kijya ibintu byose iyo kiriya amazi kica gipfa cyunze vrema kugira ngo nikihe kintu kijya ibintu byose iyo kiriya amazi kica gipfa umuriro yesa twagiye Rashidi twagarutse we shakuranira kubaza ikindi twagiye Rashidi we nawo ngoma ndakubaza turavukana babiri ndakubaza gitandukanye na nico nabaje ko nabonye kumubwira abandi turavukana babiri iyo umwe atashe ubundi acagenda ariko turakundana impaka twese dutahe ariko umwe atashe ubundi acagenda kirazira ko dutahira rimwe ibande vuga vraiment j'espère que ntacyo nzi wewe ngenda kubaza ikindi kandi kigoye kubera kumubwira abandi vuga twagiye turavukana babiri iyo umwe atashe ubundi acagenda ni bande ni so nuko zimena oya none uko kwitsuba rikomba rirenge kwatse kucako murango n'ijoro yagitoye ubu we kwara wishoye twagiye karoroshe kano ngoma ndakubaze karoroshe cyane karoroshe iyo ugiye muri douche nikihe kimba umutebako cyane yongiye muri douche ikintu wiyumviye ni sawa umeze neza sawa twagiye nakabazo kamwe gusa ni TikTok uyije wishira hita wishira nande kuri katurabaza ni yihengeso buyiziko utifuza ko mwana wawe azoyigira ushavura nta nshuti nkawe wadukukiye mvuga kuva munagoshe kamuri kano kanyije ko imbere kamera nitwa Manoti Promoter Metre de Cérémonie Manoti Promoter Metre de Cérémonie tuzo kwigana iyi noti azofungwa bere de camera ndiko mu byo mudashira kubona ivyo mudashira kubona ni cameraman ni engineer Tijos cameraman sogoruka kandi turakunda cyane nta nshuti nkawe gira subscribe kuri Wana TV kuri ba Manoti TV no kuri Burundi ni utarete kugira ngo tubashikire abana bagira ibintu bimeze neza cyane mugira amanota na Manoti be blessed.